n'ibindi bisata rero nko mu vy'amagara y'abantu aho twifuza yuko ibitaro bishika igihumbi vyoba bifise ubuhinga bwa none bikaronka connection internet. Amashuri ashika igihumbi turiko turabikorana ca kigiga twita Fond de Service Universel kuko kijya kiregeranya amafaranga kugira cegera bene igihugu aho badafise amikoro kugira baronke internet. Ico nirindi hangiro twihaye umugwi uri kurakora ku ico gikorwa ugizwe nabo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu n'abari mu bushikiranganje bw'indero nabo mu bushikiranganje bw'ikigiga ca leta kandi kijejwe ivy'ubuhinga bwa none biriko birakogwa kugira tugire dushoye guha connection amashuri hamwe n'ibitaro bitandukanye. Ikindi novuga nohereza ko ni mu bijanye n'ikawa. Murabona ko ikawa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yarategetse ko ibisata vya leta vyose bikoresha ubuhinga bwa none digitalisation mu gifaransa. Ikibazo ngiki gushika uno munsi n'ubushikiranganje bungahe bumaze gukoresha ubwo buhinga. Leta iharura ishirwa mu ngiro y'uyo mugambi ku bice bingana gute? Ico novuga imbere yo kwishura kino kibazo twobirabira mu ruhande rumwe rujanye n'intunganyo nshasha yatumye ubushikiranganje bw'igiga cya leta bufatanywa n'ubushikiranganje bujejwe ubuhinga bwa none. Inumbero hanini nuko ubuhinga bwa none nibushobora kubaho ibindi bisata bitariho. Ubuhinga bwa none buza buhindura ingene akazi kahora gakorwa mu bisata bitandukanye. Rero mu mpinduka ziriko ziraba yaba mu bushikiranganje bujejwe ikiga cya leta n'ubundi bushikiranganje butandukanye bwose nuko tugerageza guhindura uko twahora dukora bisanzwe n'ingene twokoresha ubuhinga bwa none. Ubu nofata nk'imigambi nk'itatu canke ine iriko irakogwa mereye mu bushikiranganje turimwo. Murabizi duciye muri bajya bafashanya bikorwa nka banki y'isi yose ariho projet yitwa PAFEN iriko irashikira cyane ibijejwe no gukoresha ubuhinga bwa none mu gutororokanya amakori duciye muri bwa buhinga bwita ikori bijya vya telepema vya teledeclaration biriko biraba mu bushikiranganje bw'igiga cya leta naho nyene hari biriko bikora kogwa bijanye no gutunganya amafaranga akoreshwa dukoresheje ubuhinga bwa none naho nyene bariko dufata mu mugongo biciye muri kimwe twita système de gestion des finances publiques n'ubuhinga dukoresha twifuza gukoresha kugira ngo turatunganya neza ngene amafaranga akoreshwa. Ikindi novuga kirakogwa kijanye n'ingene bimwe byo kurihana système de paiement biciye mu banki nkuru ya leta kuko murazi yuko ubuhinga bwa none bukoreshwa mu kuriha. Rero nk'ubu arahekwa kujaho kimwe twita Burundi Pay gihuza ubuhinga bwose butandukanye bukoreshwa mu kuriha ahantu uvuga za Ecocash za Limikash za Inoti za Cashtel n'izindi zose kugira twese duhurire hamwe naco nyene kiza gihindura ingene bijanye no kuriha no kurihana byahora bigenda. Ikindi novuga cihuta kiko kirakogwa ubu ni ingene ibi byo gutunganya Etat civile aho twifuza no muri ntunganya y'amafaranga izokoreshwa mu mwaka uza twashizeho ibintu vya identité biométrique kuronka karanga muntu ikoresheje mu buhinga bwa none. Icyo novuga inambwe imeze neza kuko haramaze kuba igeragezwa kuri imwe muri zone zo muri Bujumbura yaguse. Ubu turashobora kubona ko ni karate ishobora gusohoka. Ubu rero uburyo bwashizwemwo bushika miliyari zika 16 mu mwaka w'amafaranga tugiye gutangura nuko twifuza ko ico kijanye n'akaranga muntu cyo dukoresha ubwingo bwa none cyo kwira kikaca kijana n'icyo cya twokwita cya Etat civile ko murazi ivyo gutunganya bijanye na bene gihugu abavutse abitavye Imana canke abagize ubugeni navyo nyene muri iyo systeme yagiyeho izojaho bizoba birimo byose kwirakurikirana. Ikindi novuga ni kijanye muri leta nico twita communication gouvernementale nk'ubu mu nama shikiranganje twe na gipapuro dukoresha tuba turi twese kumuhora urumva ko ari intambwe bikaca bijyana bijya twita vya e-gov aho twifuza ko leta yose yoba iri twakoresha ubuhinga bwa none.
ikindi novuga mu bijanye n'urudandazwa ibintu vya commerce electronique navyo nyene mwarabonye ko amategeko abigenga yagiyeho navyo nyene ari intambwe ziko zirategwa ubu kugira dushoboye gukora urudandazwa biciye kuri ubwo buhinga bwa none. Novuga ikindi kijanye n'amamande amamande yo mwibarabara ingene twokoresha ivya assurance bigahura n'ivya obere bigahura n'ivyo muri contrôle technique vyose ku buryo dushobora guca amande abantu tufise ayo makuru yose duciye kumuhora umwe twese navyo nyene bizogeragezwa vuba kuko ivyo byarakozwe. Ikindi novuga kiriko kirakogwa nikijanye na titre foncier turakora n'ubushikiranganje bujejwe ubutungane bufise titre foncier mu byo bujejwe n'ubushikiranganje bujejwe ivy'inyubako murazi yuko ubu kuno munsi abarundi bafise titre bangana ni ibihumbi 130 ku gihugu cyose ko kingana kandi benshi usanga bafise n'amatitre atari sécurisé ubu nacyo kiko kirakogwa mwarabonye ko twatanguye guhamagarira abantu kuza kwiyandikisha mbona nakajyo guhumuriza abantu bafise ubwoba yuko ibiriko birakogwa ari ukubiba cyangwa iki nuko twihaye inumbero yuko abaheje kuriha mu mezi 5 akurikira bashobora gutangura kuronka titre izobafasha nko gutwara muri banki n'ahandi hantu hose bizotuma dukuraho za manza nyinshi zari zisanzwe aho abantu bahora bapfa ivy'amatongo kubera usanga bafise impapuro z'amagendo n'abandi bizobafasha kandi no kujya no muri banki gusaba ideni bivyoroshe bafise urupapuro rwemewe. Ivyo nivyo rero novuga biko birakogwa n'ibindi bisata rero nko mu vy'amagara y'abantu aho twifuza yuko ibitaro bishika 1000 vyoba bifise ubuhinga bwa none bikanwa connection internet amashuri ashika 1000 tuko turabikorana cyakigiga twita Fond de Service Universel kuko kijya kiregeranya amafaranga kugira cegera bene igihugu aho badafise amikoro kugira baronke internet. Ico nirindi hangiro twihaye umugwi uri kurakora kuri ico gikogwa ugizwe nabo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu n'abari mu bushikiranganje bw'indero nabo mu bushikiranganje bw'ikigiga cya leta kandi kijejwe iby'ubuhinga bwa none biriko birakogwa kugira tugire dushoye guha connection amashuri hamwe n'ibitaro bitandukanye. Ikindi novuga nohereza ko ni mu bijanye n'ikawa murabona ko ikawa kenshi usanga abantu abenegirwa atari bo baronka ajya amafaranga kusanga ari bo benshi bari hagati na hagati bamwe batanga imigwazo bagiri ubu twifuza yuko tumenya abafise ikawa ni bangahe abashoye ikawa ni bangahe no mukuriha tubarihe ducishije kuri ubwo buhinga bwa none. Ivyo turiko tukora ku ikawa bituma dukora nk'ivyo nyene mu bigori bituma dukora bene ivyo nyene mu vyifumbire kibazo c'ifumbire cyagarutse kenshi nuko tuvugana usanga tujya dupapuro bakoresha dushobora kuba tukiri mu mihana abantu bataragira abandi bavuga yuko barengeje. Twibaza rero yuko icyo gisata rero nitwagishira mu buhinga bwa none tukamenya abakeneye umwavu bangana gute abarishe bangana gute bizotuma dukuraho rero izo ngorane zose zijyanye n'ibiharuro bitameze neza. Rero nicyo novuga mu guheraheza ubuhinga bwa none buje guhindura kujya twahora dukora kera dukoresha impapuro kugira dushoye gushira ku mugaragaro dushemwo na transparence mu byo turiko turakora na cyane cyane tubukoresha mu nombero yuko tumenya amafaranga ariko arasohoka iyo ari karajya koko ariko arakora ikizana iminduka ku bugingo bwa ku buzima bwa bene igihugu. Nibaza rero ko ari ivyo novuga kuri ivyo kuri ibi by'urudandazo rukoreshwa rukogwa biciye mu buhinga bwa none ibyo bita e-commerce. Muri kwezi kwa 11 ibihumbi 2025 niho kigo ARCT catanguza ikiraro novuga cyo bise ecosystem. Ubunye twovuga ko mu Burundi hari amashira hamwe angahe yemewe akora runo rudandazwa ko hari abantu bavuga bati niho abantu bibigwa kuri no sasi no bahibiharuro novuga yuko dufise neza bimeze neza mugabo nicyo mwomenya mu gushyaje ecosystem nuko twifuza ko dukura mu ivyo bintu byo kwiba abantu nuko twifuza yuko abatandukanye bose basanzwe baterera muri ico gisata boza nicyo gituma turiko turakorana nabo muri kijya chambre de commerce ijya CFCB kugira dushireho nyene abantu bafise ivyangombwa bikenewe vyose kugira dukingira bene igihugu
ni muri yo numbero nibaza yuko n'ijya ecosystem yagiyeho kandi nibaze yuko n'amategeko mwaraboneye yuko ijya tegeko rijanye na commerce électronique yashizweho ni mu numbero yo kugira dushoye gukingira bene igihugu nibashuye kubana bibigwa kuri ubwo buhinga bwa none kuko burafise ibyiza muga kandi burafise n'ibibi byabo rero mu gihe mudashizeho byankenerwa byose kugira abantu bakingigwe abantu barashobora kuhibigwa